Moni yari en couple. Ego. Ushira kuri statut postinga diaspora yaba ariwe muri ko murakunda mukiri kumwe. Fete urumva nje ndi en couple. Rero kandi ntawe mvuze ko turi kumwe. Baramupostinga hakaba hari n'undi mukobwa w'umukwini video wamupostingaga bivuga ko basohokana nk'ubu ukundana n'umutipe hama kajwa n'undi mukobwa nyene aragupapuye bagiye gukundana. Papa ariko papa nago yigeze ibasha. Oya. Oya nago yigeze ibasha. Sivyo yari byarashatse kubaho sivyo reka tuvugishe kuri bimaze kuba mugabo urumva la reine ya Marie la reine nyene sivyo iyo twaye ibintu by'abandi masheri biragaruka sivyo no kuvuga ngo iyo kapapu uvuga yarabaye ubundi ndabireka ndavuga okay ikintu iyo kibaye je ntago nkunda kuvuga amajambo menshi sivyo nago sinigeze mvuga amajambo menshi narahoje hamubwo nyene kwa kundi nyene nabibona bigenda mbona biragarutse taciwe yigeze gushira ko arabivuga aravuga situation ukuntu imeze asubira kubishiraho kubigira official nkuko vyari biri ubundi ngo mbona ba statut guca sivyo subira kubona statut y'umukobwa ndavuga ati suwundi uyu ubanza gwaye mu mutwe ko nimba uzi uriya mu queen video hari abandi shawe uku abati oya agaciro kanje vraiment shaka kubandanya n'ibi bintu magarika nuko rifite umenye ngo n'uyo mukobwa yamupostingaga wo mu queen video hari n'abandi benshi bamuposta ico gihe tukiri kumwe bien sûr que oui sivyo ganira njyamye cyangwa nicaye uhavute bacanka utaha kare nimburara zana chaji comeka fone ntiyaviba déchargé ingunyereke curusha aba ex kuko iri joro c'est juste toi et moi. Hello bakunzi ba Buja Hit TV mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongeye kugaruka kandi kuri micro muri kumwe na Krista Bella turi kumwe n'umutumire muri studio za Buja Hit TV twongeye kubazanira umwe mu bakobwa bagize industry y'u Burundi yagiye acicikana kuri social media yagiye agaragara mu interview menshi Buja Hit yari yashimye na kumurondera kugira tumuganirize twumve ibikorwa byiwe mbega yitwa nde avuka he ibintu nk'ibyo turaza kubimaza tumaze byose muraza kubikurikirana byose kuri kamera turi kumwe na Juma Jux turakwakiriye kuri micro za Buja TV. Merci. Urameze neza? Ego ndameze neza nawe. Gerageza uduze ijwi gato. Mbere ya byose nta kintu na kimwe ndavuga utwenga neza. Merci beaucoup. Nije wa mbere ndakubari. Oya. Mboko arubizi none. Oya ndavyumva ariko se ikintu uzi ni ikintu ushengere nahe. Okay. Umutumire turi kumwe muri studio za Buja TV yitwa nde amazina yiswe n'abavyeyi avuka mu muryango w'abana bangahe yakuriye he donc background yiwe ni nitwa Shugwe ry'Imana Monia Uwase amazina y'abavyeyi aya nahawe n'abavyeyi hama Monia Fleur niyo nzina nkoresha mu muziki cyangwa kuri social media ama ndafite abavyeyi bose mu muryango w'abana icyo kibazo reka ndege kukishura kubera ko biraza kuba compliqué. Mone arivuka? Oya nivukana ariko kiraza kuba compliqué tu. Sigure gato utimvukana n'abana bangana uko. Kubera ko urumva nina ariho abo tuvugana kuri mama arabo tuvugana kuri papa urumva rero kiraza ko uretse ko tutari na benshi batatu. Moni yayize hehe amashuri abanza yayize secondaire na kaminuza nimba ari ngombwa? Amashuri matoya no kuvuga ngo nago nigeze niga crash cyangwa
maternelle cyangwa ya nayere mu wa mbere première nize kuri epe kibenga ego hama nagiye ndahindura amashuri cyane secondaire but now niga kuri CEST ya Monia yaragorana cyane kubera ukuntu numva wagiye uhindura amashuri cyane waragorana cyangwa wari umuswa mu ishuri naragorana vraiment naragorana ariko sinahindura ishuri ngo kubera ngo ntabwo nahindura ishuri ngo kubera yuko ngo nagorana oya wasanga ari kubera aho wasanga niga kubera ko duciye twimuka wasanga haciye haba kure ya byari ingorane byari ibintu nk'ibyo ariko no kugorana naragorana ya Moni ndagukoreye makeup njewe wisize uko nyene Monia iyi style wambaye niwe wibwirije kwambara uko nyene canke urafise umuntu akwambika abo twita abasiriste oya nje niyambitse uyu munsi tugaruke kuri carrière y'umuziki wa Monia Fleur niryo zina mbwe ukoresha tugarutse ku muziki wawe Monia ndashaka ko tuganira jewe ku bantu batakuzi je ndashaka ko nkuziho gato mperuka uririmba gospel donc uririmba indirimbo mu rusengero uri muri kohari ibyo bintu byarangiye bite ko mbona usigaye uririmba indirimbo izo twita izisi byagenze gute en fait nararirimbye muri kohari nkiri muto sivyo nkiri muto bindi by'abana twese tugikura ama nkitangura carrière yanje ndaririmba indirimbo ya gospel niyo nahereyeko ariko ntabwo narinje kuririmba nk'umuririmbyi wa gospel just umuririmbyi ataho yimiriwe uri umuririmbyi uririmba vyose ariko nahereye ku ndirimbo ya gospel gutyo abantu babifata ko ndi umuririmbyi wa gospel nyene ariko ntabwo ariko vyari biri yeah nanje ubwanjye ndiko ndakubaza no kwimvira impamvu watanguranye n'iyo ndirimbo ya gospel hama nyuma ugakurikizaho izindi twita izisi mbega Monia abavyeyi biwe bavyakira gute kubyerekeye umuziki wawe biyumvira ingene watanguranye n'indirimbo y'Imana hama bakabona uri kurasohora izindi ndirimbo unye zitandukanye nuko watanguye bavyakira gute ya bari babizi ko ariko fete bari babizi ko nje muri carrière ntaje nk'umuririmbyi wa gospel that's why baravyakiriye nyene ya Monia B Nation management niki ivuze iki kuri Monia nabwo ari B Nation nabwo ari management oya ni team fete ni umuririmbyi yitwa Page B Nation okay rero umutipe yari team twagize team dufite team rero iyo team no kuvuga ngo ico gihe nk'isohora iriya ndirimbo kubera ko Page ari we yaririmba gospel indirimbo twayishize kuri channel yiwe ya ico gihe tuyishira ko iriya dina ya Page B Nation babakuye bavanyeho Page bayigumizaho B Nation kugira ngo tugire team iyo team tuyihe dina ya B Nation ya ako nyene turabiraba turavuga ibintu oya ife ko ngira channel yanje hama ndagira channel yanje urakoze kuduha umuco kuko hariho nk'abantu bahora bimbira nkuko je nimbira ko nahora nimbira ko B Nation ari management yawe donc hariho nk'abandi bantu uza gusanga nabo ari uko kuntu bavyumvira murakoze kuduha umuco mbega ikindi kibazo nagira ndamubaze Monia kubera iki bon kwe kutagikorana nabo udagikorana n'uwo mujama canke iyo team turakorana sure niyo nje iminsi yose gukora muri studio tuba turi kumwe yeah of course turakorana yeah ukora tunyegezamo no turakorana kubera ko everyday iyo nje muri studio nuko nza gukora udahari iyo nje gukora tuba turi kumwe akenshi niyo ngiye mu maemisiyo pana amaemisiyo ya TV online y'amaradiyo naho tuba turi kumwe yeah Monia tugaruke ku muziki wawe hari indirimbo uheruka gusohora nta n'imisi ndibaze iramaze nka dejo utwa yasohotse ejo je nabo tanguye kubona kava hirya ejo yeah kava yasohotse hirya ejo ama indirimbo isohoka ejo yasohotse ejo mwijoro no ejo mu gatondo iryo ndirimbo
uraza kunsigurira ry'amajambo arimo usigurira umuntu wakwandikiye nimba ari we uyandikira umbwire usigurira ry'amajambo aririmbye hama unambwire audio yakorewe he video ikorerwa audio yakorewe ngaye en fait muri Buja Hits Music ya ama video yakozwe na Morgan. Ninde mu wakoze audio? I breathe on the beats. One way. One way. Mone amajambo ari muri ndirimbo. Ajya amajambo wayumvire gute? Ninde kwanza ikintu cyambere. Mone niwe yandikira indirimbo. Oya biravana. Ya biravana. Ari nigenza muri studio. Bitewe ya of course nza mfise text mugabo hari igihe usanga ukumva mood yawe ntirikira kuzana kuri iyo text wazuzanye ugasanga ugasanga murakoranya amayide iriya ndirimbo harimo n'amayide y'umuntu y'undi umuririmbyi afite ari igihe usanga muri muri studio ugasanga basi wewe text wazanye hari ntabwo niri kuzura neza sivyo itari kuzura rero ugasanga abari ngaho mukaca muzana amayide ya ushatse kuvuga rero ko iyi ndirimbo wasohoye harimo idezi wawe hakaba meze idezi abandi ya ni idezi abantu guca ya tugusabe uturimbireho gato kuri iyo ndirimbo warayisohoye This food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. Eat this food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. Eat this food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. Eat this food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. Eat this food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na Eat this food bivanye n'ifungurwa mfungura muri Eat this food bituma ngira amagara meza. Eat this food mama we waje hageze uri baba lao. Ganira njyamye cyangwa nicaye uhavute bacanga utahakare nimburara zana chaji tumeka fone ntiyaviba déchargé ingunyereke turusha aba ex kuko iri joro c'est juste toi et moi together. Muri indirimbo avuga ngo ujya umuntu wari kubwira ninde gamone nta muntu nari ndi kubwira tu oya iyi ndirimbo ni yande gamone tubwize indirimbo ni iwanje nyine niririmbye oya nawe nayiririmbye ninje nayiririmbye tu ujya umuntu ubwira ngo ngashashe telefone itazima donc umuntu muvugana kuva ni nta numwe Monia ahanini hari cyari cerekeye irya ndirimbo washize hanze watubwiye ko indirimbo wayikoreye ku One Way Buja Hits Music ama watubwiye n'umuntu wakoze iyi video byo wabyaragutwaye uburyo bungana gute kugira ngo usore irya ndirimbo urami gice cyayo oya nabihebye oya but uburyo ntibwari buke ariko Monia niwe yisopye arariha video na audio. Isa ninde muririmbyi wundi sijewe. Rijeri kubera nje narakuye mu mfuko wanje ndamuha bose ndabariha. Rero
Moni uretse akandi kazi ko kuririmba kandi kazi afite n'akazi sheri ariga Moni yariga yasohoye indirimbo audio arayiriha na video arayiriha ku mahera yiwe kandi ari umunyeshure mwabyumvise namwe yase ku oya en fait urumva niko kamaro ka team iragusapotinga mu bintu kanaka yego aba sponsor nawe urumva sponsor nayo bubahwe aba sponsor kavuge cyane oya bubahwe gusa Moni yatubwiye ngo aba sponsor bubahwe nta kibazo bubahwe turagiye turagarutse Moni yari en couple ego Moni yaturayirutse ku bantu bakurikirana donc stati ziwe hari umutipe bari kumwe canke bahora bari kumwe yahora abangaha muga ubu asigaye barizwa muri diaspora asigaye abahanze yaba ari umutipe mukiri kumwe canke nundi yahora abanga umutipe wo mu diaspora uri hanze mwara mukundana iyo mukiri kumwe canke nundi umutipe wo mu diaspora twabara dukunda umutipe wari ushira kuri stati postinga umu diaspora yaba ari we muri ko murakunda mukiri kumwe fete urumva nje ndi en couple rero kandi ntawe mvuze aho turi kumwe umuntu mvuze ntawuzi oya kire kumumbwiye ndashaka kubwira ko ari we cyangwa atari we umuntu bita DJ Kiss ninde DJ Kiss ni umuntu wa supporting umuziki cyane ku bakunzi basanzwe bakurikirana social media za Monia murazi ko umutipe yakunda kumpostinga akunda kumushiraho hama ikibazo je kigira kiti ikibazo je nabifise kigira kiti Miss Kosutu wamona na uriza tu waramupostinga hakaba hari n'undi mukobwa w'umuqueen video wamupostingaga bivuga ko basohokana mbega ibyo bintu byakira gute duha umuco kuri ibyo bintu mwasohokana mwaramusangiraga fete numva ibyo nje ndabizi kandi wowe nuko ari byo umenye ngo nuko ari byo umenye ngo n'uyu mukobwa yamupostingaga w'umuqueen video hari n'abandi benshi bamuposta icyo gihe twari tukiri kumwe bien sûr que oui sibyo igihe nje twari tukiri kumwe sinamuposta nje nyene nanje yaramposta nimba abakurikiranya yatangira ngo amasitati yiwe nawe abakurikirana amasitati yiwe ni ukuvuga ngo yari kuri kote zose ariko sepa iby'abandi bakobwa but ubu ntitukiri kumwe kare utubwiye ko DJ Kiss yari umuntu wa supporting umuziki wawe ariko tugeze ku gupostingana uciye umwemera ko mwakundana nakuba wambajije DJ Kiss ninde ndakubwira ni umutipe ya supportinga umuziki wanje w'abantu w'u Burundi ariko umuziki wanje navyo navuze numbeshere navyo umuziki w'abantu hama uvuze ibintu byo kumuposta rero sasa cyaza mu rukundo oya nca ndabikubwira impamvu ndamupostaga uwo mukobwa mbega uwo mukwini video uramuzi haramwamaje nko guhurira mukumva nyene ko ndazi ko byaravuzwe urazi social media zirandika uravuga ko haba hari beef hagati yawe nawe n'uwo mukobwa adashatse kuvugira hano ntago turi kumwamamaza ibyo bintu hari ikintu wowe uzi ko Moni uzi rero uwo nje narindi kuvuga wowe wari uri kuvuga n'uwo nje narindi kuvuga baratandukanye uwo narindi kuvuga n'indegamo oya nyine ntago turi kumwamamaza okay na publicité tuko turambwirira ndamuzi rero uwo uri kuravuga ariko nta kibazo mfitaniye nawe Moni gapapu yubahwe gapapu ninde donc nk'ubu ukundana n'umutipe hama ukazibona n'undi mukobwa nyine aragupapuye bagiye gukundana ariko papu ntabwo yigeze ibasha oya ntabwo yigeze ibasha
sivyo yari byarashatse kubaho sivyo reka tuvugishe kuri I mean byarashatse kubaho okay byarashatse kubaho afite sinavuga ngo byarashatse kubaho dufate ko vyabayeho sivyo bimaze kuba okay bimaze kuba mugabo urumva ndahene yamari la reine nyene sivyo iyo twaye ibintu by'abandi masheri biragaruka sivyo no kuvuga ngo iyo kapapu uvuga yarabaye ubundi ndabireka ndavuga okay ikintu iyo kibaye je ntago nkunda kuvuga amajambo menshi sivyo ntago sinigeze mvuga amajambo menshi narahoze hamubwo nyene kwa kundi nyene nabibona bigenda mbona biragarutse ndavuga okay ubundi biragaruka ivyo uriya mukobwa biragenda biranibagiranwa seriousement haraho arabantu nigeze kubona ari statut yiwe yigeze gushirako arabivuga aravuga situation ukuntu imeze asubira kubishiraho kubigira official nkuko vyari biri ubundi ngo mbona aba statut guca sivyo subira kubona statut y'umukobwa ndavuga ati suwundi uyu ubanza agwaye mu mutwe ariko wubahwe tu kwa kundi nyene vyari vyaragiye birasubira biragaruka atakibaye hama njewe nyene ndateba ndavuga ati no shobora kuba ubuzima bwo kwama ndiko sivyo kuko wowe nimba uzi uriya mu Queen Video hari abandi shawe uku abati oya agaciro kanje vraiment shobora kubandanya n'ibi bintu moi il faut que je magarika ushatse kutubwira ko wewe Monia ari wewe muntu washobora kuba canke wubahutse ugakatira Didier Kiss ni wamukatira uvuga ati je ndabihagaritse mbivuyemo sheri fait numva uyu mujamo tuko turamuha promotion ya ataki mugabo en fait we wara nayikwiye cyo kimwe n'abari aba Queen Video bavuze Didier ubawe ubawe Didier ubawe en fait numva ari ukuntu ara supporting reka iyi promotion tuyimuhe but ntivyari ngombwa rero njewe narabihagaritse kubera ko nibaza yuko umuntu wese muri relation nawe vuga ngo Didier Kiss naramukatiye muha rouge oya Didier Kiss twarayebanye ninje wahagaritse relation ndavuga oya naho Moni yabwiye Didier Kiss ati je tubivemo ndarushe ndarambuye n'ubu oya nubwo ari umwegisi ntabyo mvuze ariko nyene ubwo nta muntu ava muri relation atakibaye bakunzi ba Buja Hit TV mwumvise rero kuri twari dutegereje kwa ruko byinshi byavugwaga ko Monia afise undi mutipe wo mu diaspora bari kumwe donc mwamwumvise yagaruka yatubwije ukuri birashoboka ko atakiri kumwe Monia ashobora ko ari kumwe n'undi muntu kandi yabyemeye donc dusoza tugaruka ku muziki wawe niki kintu twitege ikindi kintu gishasha kuri Monia canke hari ibindi bintu byinshi nyene tugeze ko witega ikindi kintu gishasha kubera ko sinabuhevye ndacabandanya Monia hari ubwo yo bateganya nko kujya muri label runaka wapi dusoza Monia ndakeneye ko uturirimbira ku ndirimbo ya mbere ujya muri studio indirimbo natanguye mvuga ko yari gospel uturimbira gato hama udusezere udusabira n'abakunzi ba Buja TV abashobora kuba ari ubwa mbere bagiye kuri YouTube canke ari ubwa mbere babonye Buja TV gukora subscribe share na comment byose ubigireko ahureje niyo nzoba sinifuza kuguhomba ubwo numva shaka kukumenya samalo fa samalava 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 reka ndabashimire mwebwe mwaravye ikiganiro cyose mwicaye murafata umwanya wo kuraba ikiganiro cyose ndababwire thank you hama mubandanye mukurikirana Buja Hit TV mugire subscribe hama abamaze kuyigira nawe muca kuri channel yanje Monia Flow mugire subscribe Instagram page ya Facebook TikTok Snapchat hose ni Monia Flow
yani let's go ari ivyo hama bon ni abumvise byinshi nyene about kuri DJ Kiss mubandanye mu bahana we mu supporting niyo mu King video abashaka kuba muza wa mu Queen video abashaka kuba muzi reka yeah abamuzo abashoboye kumumenya nabo mu bandanye mu supportinga umuntu wese mushaka kuba mwumvise mu kiganiro mu bandanye mumushigikira mukunda kwa kundi nyene thank you bakunzi ba Bude mwakoze cyane nibaza ko ikiganiro dukeneye feedback zanyu dukeneye mu commentaire yanyu murakoze cyane nakagaruka misko suto bayame